shalom ndabaramukije bene data mudukurikirana kuri uru rubuga. Nitwa Nahimana Benigne, ndi umuvugabutumwa nkaba ndongoye Ministère Christ Covenant Ministries mu ncamake tuyita CAM, ifatiye kuri Heburayo 7:22, aho ijambo ry'Imana ribitubwira yuko Kristo ari umwishingizi mukuru w'isezerano rya nyuma, ari ryo sezerano rishasha. Rero uno munsi twatunganije konferanse y'abubatse ivuga ngo bungabunga icyo ufise. Ingo zacu zirakeneye kubungabungwa, ariko imbere yuko zibungabungwa birakeneye ko tubanza kubungabunga icyo Imana yaduhaye muri twebwe, kugira ngo bikunde tuce tubungabunga ingo zacu. Ico nico cigwa rero twafatiye kuno munsi. Twari kumwe n'abubatse batandukanye mu mpinga ivuye hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura, amakarti atandukanye kandi bo mu bwoko bwose, ariyo mashengero atandukanye, kugira ngo tuganire iryo jambo. Habonetse akanya keza ko gusaba Imana imbabazi kuko tutabungabunze ico twahawe, kandi bitubuza kuba mu migisha y'Imana, nk'uko twabibonye mu gitabo ca Esteri, aho umwamikazi Vashiti yakuweho igitsibo c'ubwamikazi cambikwa witwa Esteri kubwo kutamenya icyo afise, kutakibungabunga, ntiyubaha umwami, ntiyubaha uwo ari yaramugize umwamikazi. Rero ndatumira abariko baranyumviriza uno munsi, mumenye yuko nawe hari ico wahawe n'Imana, hariho umugisha Imana yaguhaye. Biragusaba ko nawe wigarukako ukaraba uti mbega by'ukuri ndabungabunga neza ico nahawe, ndabungabunga uwo mugisha nahawe wo kuronka umutware, wo kuronka umufasha kububakanye. Hari ico umutware yagukundiye, hari ico umufasha yagukundiye, kugira ngo witwe umugabo wiwe, kugira ngo bikunde witwe umugore wiwe. Nahawe rero ho gusubira kuri rya soko ukakiraba yuko ukikibungabunga, kuko ico nyene ico kiguhesha amahoro, nico gituma wambikwa igitsibo, nico gituma unezerwa by'ukuri ukaba mu isezerano rya Kristo. Ndabasezera ndabifuriza yuko mwobungabunga ico mwahawe nk'umugisha uva ku Mana muri Kristo Yesu, kuko ico niwagera imbere y'Imana nico uzokwerekana ko wakibungabunze, cakubereye umugisha kandi cagushikanye ku ntebe y'ubwiza bw'Imana. Muhawe umugisha mwese. Shalom shalom. Turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. Turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. Nimba utarakora like na subscribe kuri page zacu za Holy Mountain TV, urashobora kubikora kugira ubandanye ukurikirana ibiganiro byacu. Holy Mountain TV.